uno munsi bakunzi bo kukayi turi kumwe n'umuntu ari special umudiaspora tumenyereye twakira abo muri Canada uno munsi rero turakira abo mu Faransa nabo twumva ico batuyagira vraiment amakuru baraduhe kabisa urugendo rw'ibitangaza vraiment ashana kidashobokera uwizera Nakadamu keza turi kumwe nakadamu keza vraiment karatubwira no munsi vraiment umuntu adatahana challenge yo kuvuga ati nanje mbega shaka iki shaka gushika hehe shaka ibi bintu ntegeza kubishikako uyu muntu muhuye nawe araguchallenge gushikaho uvuga ati nta kidashoboka kandi bihemuka biheze bishobotse ico gituma abakunzi bo kukayi namazaniye uno muntu uno mudame nabazaniye sindamuvuga gashaka yidondore yibwire abakunzi bo kukayi karibu Dodo kukayi. Merci. Uraho? Ego. Umeze neza? Ego. Mbega Dodo kubatamuzi ninde? Ni Doriane Kampimbare, nkaba ndi umurundikazi, nkaba double nationalité, nkaba ndi umufaransa aussi. Nkaba mba mu Faransa, muri région parisienne depuis 15 ans. Voilà, nkaba ndi umumama, nkafise umwana wa 7 ans, umwana w'umukobwa wa 7 ans. Wow. Alors Dodo tubwira amakuru yo mu Faransa hayagwa maki muri aho mumeze bien. Tumeze neza cyane Macron araho kuvyo twumva turiko turitegurira les Jeux Olympiques avec beaucoup n'amatravaux menshi beaucoup de travaux mais ça va tumeze neza cyane turashima Imana. Ndi kumwe n'umufaransa kazi ndi kumwe n'umurundi kazi ibintu bakunzi bo kukayi no munsi turashiramwo ivya Molière turashiramwo bya Mwezi Gisabo turashiramwo byose turavanga no munsi murumva yuko ari cuku si vendredi ni momoji turanezerewe ni kubana tufise umufaransa kazi imbere yacu mugabo imbere yaho Dodo yashitse mu Faransa gute inzira iziwe zagenze gute zazindi bitangaza hewe yego cyane bamubonye gute umufaransa kazi wacu ubibaza ati oya ibintu byose yagiye arayora mugabo nanishaka mutega amatwi ndasavye de partager inzira yawe y'ibitangaza d'abord kugira mwumvire mu Faransa byagenze gute kugira niyumvire mu Bufaransa byatanguye narahije amashuri cyo kimwe nabandi bose mugana nifise ubuzima buri compliqué ukuntu ndavuga ati none ngume ngaha ngira iki sinabona nokora nizi ibintu navyize parce que navyisanzemwo nkumva umenga ubuzima nari mfise nti ndabuze ikintu hama je suis gusezisa occasion nabonye abantu bari batanguye kugenda plus mu Bufaransa kwiga jeje sinzi umuntu twayaza ama information yuko ugiye muri CCF baguha information y'ukungene usaba ishuri Jewe iyo information yahereye aho umuntu nta bindi ko nawe nta bindi yarazi Jenje ndagenda muri CCF ndabibaza barampa dossier ndayikompleta wacu yidepoza barakubwira ntibakubaza amahera bakubaza juste niveau d'études amazina abavyeyi ibintu nk'ivyo ndabidepoza bagaca ushwazisa ico ugomba kwiga ukongera ugashwazisa n'amaville ushaka kujamwo Donc on va obligé de choisir 3 villes, 3 universités, na dans ville imwe na muga 3 universités ni dushaka kwiga. Imwe iguhaye wacuronka ishuri ubwa mbere nyene mugubundi ya mbere kwimye dossier cipasa kushure rya kabiri rikwimye igapasa kujya gatatu niho wacuronka non définitif. Hama ndagira processus nk'abandi ncangira chance ishuri rya mbere rica riramishuri. Ndonse ishuri ibyo byose nari nabigize muri famille atamuntu numwe nabwiye donc nta numwe yarazi ko ndiko ndarondera ishuri nta numwe yarazi ivyo ndimo bari bazi yuko ngira ninjire muri université cyo kimwe nabandi hama ndose ishuri ca ndagenda ndegera mama ndamubwira narose ishuri bimeze kunuku peut-être que bazoma visa ngende mu Faransa mama arambwira ati oya ntibikunda reka kwiyobariza umutima ntibazoguha ntiwibagire nturi umwana w'Ibujumbura umwana w'Igihanga
nturi umwana wo kwa nta mafaranga ugira uzokwiga comment utagira amahera ama situation financière uzoyakura guru depose ntindazokwakira ibibazo byose arabinshira imbere arambwira toya sinshaka umwana wanje deprima ntubigire je ndamwumviriza ndavuga none ndabihebe ati ko je rero nari tellement déterminé ko numva nobwira mama ndiko ndakwinforma gusa sindiko ndakubaza mugabo mwumva umuvyeyi nshobora kumwishura gutyo nca ndihorera ndambwira ati okay ntacu nca ndarindira periode zo kudepoza ama visa ziragera zigeze ndagenda ndasaba umuonkle ko yombera mu avaliser financier arami papuro byo muri banke ibisigaye vyose be uwo muonkle tutaguciriyemwe yaratahuye uwo mugambi oya yabikoze kubera ari umuntu yabaye iburaya par respect yavuga reka wifire nabi nawe ntiyakwaya yuko bompa en fait abo nabibwiye bose nta muntu numwe yigeze anyankuhaje kuko bose baraba kote y'amahera bakabona ko udafise amahera none ko udafise iki baguma bambwira ivyo ntafise nta numwe yigeze ambwira ati ko warose ishuri reka ndagufasha uko personne mugabo ico gipapuro vraiment co muri banke arakimpa ibisigaye ndabirondera mugabo harageze etape ko ndondera hébergement ni ibintu bibiri bigorana iyo uriko usaba visa tuza kwereka niyo ushikira n'amahera yo kubeshaho umva ica amahera na igipapuro c'amahera na kironse hagera ko ndondera hébergement mais comme ntarinzi umuntu numwe mu Faransa ndavyumvira ndasoma kuri Google nsoma narakunda gusoma cyane hama ide iraza sinzi umwende yanjemwo ndavuga byo vyose j'ai rien à perdre mfata igipapuro ndabandikira ikete wandikira nde nandikira ambassade muri dossier yanje à la place yo gushiramwo hébergement je nagize ikete ndabwira ati ninashika mu Faransa nzofata hotel en attendant que donc un logement none ivyo wabikuye nene abisomye naravye amastuswe nabandi ababigize mugabo babigira kenshi nabantu babagiye kuramukanya mu visite nta munyeshuri nigeze nta nubona nari fisombaza nta numwe nigeze mbaza nageze kubuna adepoza ndashiramwo iryo kete nari nanditse ndadepoza mugabo nari tellement sûr de moi nta nubwo nari ifise nani ifise vision donc navuga nti kandi nari siko bipasa sinzi gituma hama ndagenda uwo munsi ngira chance muri ambassade sanga bari gupasa interview siho bari bibagiye kubaha la secrétaire yibagiye kuba telefone acavuga ati abadepoze uwo munsi nyene reka rero mwebwe abari bo mupasa urumva nca ndapasa le même jour mu bibazo banambajije ntibigeze bambaza hébergement ntibigeze bamba mugabo mva sinari nzi ko baza kumpa gushika aho mukavuga niba peut-être niya yugurura gacabona ko ari mu kete aragira refus ntavyo nzi arambaza ibibazo ndaheza ndataha ntashe haheze quelques semaines ndahura n'umuntu w'umufaransa tuko turatera inkuru ndamubwira ko nasavye visa aca arambwira ati wowe uragenda je nzogenda mi-août uragenda ubabarire ko je tuzojana ugende we wivugishe urabe ko boguha inyishu yawe kumaze des semaines warindiriye ca ndagenda ndababwira ati je ndafise umuntu umugenzi wa famille azogenda mu France telle date narinje kuraba ko mwamaye canke mukanyima kugira ngo uri ticket tujane mugabo byose ntivyari byo bien sûr hama uwo mudama cararaba ntiyamenyesha neza umugara carambira ngo uza gutora passeport ngo muri 2 jours ndarindira 2 jours mugabo ntizanashitse bukenza mbona barampamagaye ngo utore visa ngo utore passeport ya ndagenda baca ama passeport irimo visa narajugumiye tellement navuga ati byo ibintu birabaye byo biriko biraba realite sinigeze nibaza ngo amahera azova ico kibazo nticari bwatangure kuza urumva wagenda étape par étape tireki yiko ndayihejeje yindi dede ndayigira mu nyuma en fait wamenga ni trajectoire imana yanyandikiye sinibaza ibibazo hama ndose visa ndabibwira mama we yatanguye gupanika nta n'amahera yari afise n'iyo tike ntayo yari afise muga yapanikishwa ugiye nande bizaca bigenda gute n'ibiki tangira mama we uri tike hama tugende ababishoboye baraterere hama ndaronka itike ndarigura
itike ndarifise mugabo urabona ko umuntu aba akeneye kugura valise kugura utwo tuntu dukeyi argent de poche byose ukabitegura urumva wafata n'amarundi ukarondera amayero byari bigoye najanye buraya amahera make cyane je ngenda ndavyibuka nta mahera arenga 100 euro narifise mu mufuko muga narifise yambahoro avuga ati conshikana go sinigeze niyumvira ngo navuga biburaya nje naza ko nari meze nk'abantu benshi umenga amahera ucugende yatora ahantu wayabitse je ngira ngo sinzi ibyo nabandi ko ndibaza sinarifise ubunyakira sinarifise yonshikira nta plan nimwe narifise narifise visa n'iryo tike mu ntoki avuga ati jewe nshitse gusa ku ya aeroport ya Paris ndicara hasi nta nivyo niyumvira ivyo vyose je nibaza kuri muri action ibyo tutavyo yumvira ndine vraiment ntavyo niyumviriye mugabo akaba umwana twasabanye visa ariko asabira mutonyi we nawe acararonka aronse akaba se tante wiwe aduza kumutora umva mugenzo ca saba tante we ko yontora umva tuja adutorere rimwe anyurize train ngende mu Bubirigi mugo umuntu ari ngiye gusanga mu Bubirigi nawe ntawe narinzi n'igisasi nigenda ndamubona narifise juste numero yiwe nawe ni yari umugenzi je sais pas hama ndashika turi indege turagenda twagiye turabana benshi twaronkeye visa rimwe donc byari sympa byari biryoshe twagiye mu ndege atabwoba turashika mu Faransa wa mama araza dutora mugabo caravuga ati oya kurushe sinokuriza train reka tugende uryame uruhuke uzocugenda ejo tugeze muhira arafata kame mwanya wo kumvugisha ukumbaza bimeze gute ugiye he ko kugiye mu Birigi ese ufise famille ugiye gusangayo je ndamusigurira ndamubwiza ukuri ndamwugurukira ndamubwira ati je nta muntu numwe nzi mu Birigi nta numwe nzi mu Faransa fise ishura hanaha nari muri ville yitwa Rouen mugabo nivyo bambariye nivyo nabonye vyoroshe abantu benshi baragira ikosa ryo kutavuga ingorane bafise ugomba kwerekana ko byose bimeze neza iyo ntavuga uwo munsi simba ndaha mba ndiho mba ndahandi hantu mugasinzi ico en tout cas sinoba narabaye ico nabaye aujourd'hui hama uwo mama aranyumviriza arambwira ati mugabo ntugenda mu Bubirigi ko kwiga mu Bubirigi biragoye ntuzokwiga uzocugenda ukore ya majob abandi bakora benshi ntuzotera imbere ati rero mwiyo ville ugiyemo hari uwundi mu mama nzi ati reka ndamutelefone agutore agufashe entretemps mu mama nigeze ambaza ngo ufise amahera ngayiki ntiyaraza amahera afise ku mufuko hama acara telefone wundi mu mama atelefone mu mama wundi mama araza bukeye baranyuriza train araza kuntora kuri train umuma arantora mu mama w'umunyarwanda umama no yati naje ndazi wundi mu papa ari muri docteur ngaha acara antwara wamenga abasha antwaye ko tuvukana ku buryo yabumva mu Burundi afasha wundi mu Burundi shitse yurumva singira yomba sintakime fise uwo muri vraiment acara afata ama atanzi atarigera mbona bamuzanire ko igira docteur yiwe bamuzaniye umwana gutyo nani fise kilo kimwe nuko ngene nibereye mugufi umenga ndakabebe kariko aritembera ni valize yako nca ndagenda arantwara muri campus arandondeza chambre arantwara kuguruza compte arandonderera ajya ma transport ya 1 mois ya abonnement ya transport byose ndabikora muri amahera mfise mbwa icuba cha campus nakirishe kuko turiha après donc narishe iyo transport yo kugenda gusa banke nayo namahera ushize ko shobora gucuyakura ko numva yushize kubuzi kukiyafise nje ndagenda muri campus mbwa bifare faire les courses fallait kubaho gera ya mahera nirira umukate gusa ni waruzi mwana wane waruzivye urumva uvuye i Burundi ugenda kugura umukate wa 80 centimes gaciyoshira mu marundi uvuga ati uyu mukate ngirimo mugabo nico kintu kiri moins cher na ubunye ndazi ko kugura amapate kugira ikibiri moins cher kuruta kugura umukate mwiyo période nave narinzi navuga reka ngura ikintu nzi ndisi ko mfungura kandi nguma mbaho kuko nibyo wari guteka ntiwari uzi n'ingene babiteka naho sinashobora guteka ko sinarinzi n'ubuzima kwizina ngene bimarsha ntuzi ama micro-ondes ngene bigenda ubufise ubuntu bwinshi utazi donc nubwoba ni kuvuga ati reka survive gusa kandi ngire iyo ufise ingorane uvuga ati reka ngire moins de bruit
ntihagire n'uromarika ko ndi ngaha je nigire gusa. Uwo mupapa arambwira ati mugabo ifo kuja kw'ishuri. None kuja kw'ishure nca ndi hiki? Ntamfanga kurira ishure mfise. Kandi urumva nari siningorana kuvuga ati okay ndi muri ya chambre ya campus none biragenda gute? Sinsa amahera yo kwiriha. À un moment donné, il faut yuko nturindi solution. Ko ni wohaguma utari kurariha. Jewe kubera aho nagiye baca barambwira rero kugira iyo chambre uyivemwo hariho système mu Faransa ya 115. Iyo 115 ni numéro d'urgence ya hébergement. Abana uri umusanzabwe abana uri umuzungu uri umwarabu uri icuri cose t'appelles son numéro bakaguha iyo urara. Mugabo nturi sûr kuronka place. Donc iyo 115 uyihamagaye ko baguha aho urara uwo munsi. Ijoro rikaba rigiye muri kuronka place. Des fois urashobora gutelefona toute la journée ntibakwitaba. Canke bakwitaba priorité les femmes enceintes, les femmes avec enfants, les familles abakobwa oui nk'umugabo hari ushobora guhamagara un mois igahera utigeze uronka na rimwe place. Donc aho uri obligé kwidebrouiller. Je hari gihe naronka entre temps la chambre yo muri campus naciye ndayisubiza. Cenga ndabwira sans social c'est ça mahera kuriha ibiki mugabo carambwira ati OK izi 2 mois umazeyo turazikurihira. Mais dusubize quand même chambre yacu. Ndayibasubiza ugiye papa yanyakiriye ndabika valize yanje hajya nigenda nagasaka dokanje. Ninde yakubwiye ati urashobora gutelefona 115 quand même ijoro rimwe rigahera ukaronka aho uryama? Aba sans social hariho abantu barinda baronka impapuro canke bakazibura batigeze baronka place urumva c'est très compliqué. Jewe rero ncantangura iyo kasa 15 no musi waguhamagara kugenda ukaryama hariya no musi aho uryama no musi uzoryama ejo. Après ugavuga ati uraza 19h bagaca bagaburira mu ijoro haba hari amadushe ushaka koga muga mu gitondo il faut que 9h ubusohotse sahanu ushobora kwirigwa. Donc mugo ufise la journée uri hanze. Jeyo journée ko narisite ya tike yanje ya bus mva ntasi nari ha bus naca nitarira muri bus nkagenda kuri terminus hariya nkagaruka nkashika kuri terminus hama iyi bus ndayihaze nkayururuka nkafata indi numero nkatembe ko hari bahakanye. Umva je nagiye muri août aha twe tugize mu novembre deje ufise amount wakuye ngaha itari adapté ushaka kuja kugura yindi ko nta buryo ufise. Donc shawe mbere akambara impiri ibiri niyo manto je nitembera muri bus navuga ati sishaka kwicara abandi ari abicara kuma kubera yari ubushuhe hari ubushuhe ego rero bicara muri bus hari bagenda kwicara mu isengero mwese atora astuce wa astuce yanje yari bus kugira ntugorane ngo ubwire abantu bamaze kumenya bakuze ukwezi kumwe ngo reka nje kwirigwa iwawe reka defo narigwirirwa ko mu papa wari ari muri campus mugo umva uri kuragorana winjiye muri intimité y'umuntu yibera mu gashambrete ka 9 mètres carrés. Sinzi ko 9 mètres carrés ubona ukungene kangana naga prison gafise kaka chambre ka 90 akaba afise nakadushe umva uri kuragorana. Umva hari gihe wumvise nyene urengewe kuvuga ati ndarushe nshaka kuryama kubera hajya utaryamye neza waragenda ugasanga ushobore kuryama gatoya bo bari kwishure ugaca uryama. Dodo wewe tubona ngaha bya sérieux ubuzima wewe usa gutya wewe no munsi nzi ico wabaye no munsi curi no munsi byo bintu warabayemo. Narabayemo cane aho gusuba inyuma en fait nari mu sans domicile fixe kuko aho najyamo no musona najyame ejo ça veut dire que mu gitondo nabanzi ko ndi muzima muga ntazi yo njyama gufungura nahone naho baguhizo bon ugiye gufungura ntavyo washobora. Sutungira mbwira abantu bahengera umuntu agishika amaze ukwezi kumwe canke abiri ngo ngo bite les familles akumva ye abana nibagira amakaye sinafunguye doucement ntimuzi ibintu umuntu abici je aho nari maze 3 mois muga jeje nyene sinzi ko nembaho iyo ngira nka famille isaba mahera byacha bigenda gute ni stress bakongereyeko kandi dakenewe reka umuntu abanze yirondere umuntu abanze agerageza ubuzima bwiwe abaye stable umbwiye ati ibintu bimeze uko kana zo gufashiriza zo gusanga tutufasose umuntu afasha n'Imana ifasha. Donc buhoro buhoro iyo mufise abantu bagiye burayo hama ntimwibaze ngo abantu ngo ntibavuga izo ngorane baba bariko baracamo. Nka mama wanje nagiye ambujije nari ku mutelefona kugira ndamubwire yuko ndiko nyama mwibarabara presque ntagira ico mfungura
atari kumukuramo umutima ugasanga umuvyeyi na tension yaduze ntakiryama nta kindi bumufashije. Umuntu ntabivuga juste pour protéger les autres. Nanifisa abo tuvukana bose nasize ngaha byari guca bigenda gute? Byari guca bigenda gute? Mugabo ikintu nibuka narigeze kuba kameme biri compliqué. Mama ndamubwira ati iyaranje ndonkira amahera. Kandi yararungitse. Mugasi niyo namubwira ngo biri compliqué ngo bigenze gutya na gutya. Nambwiye juste biri compliqué ndonkira amahera. Kandi yararungitse. Kandi ndashima Imana kubona ntabimubariye. Nta na 2 ans ziheze. Mama ziyo histoire. Hari gihe ntaronka nko muri 115. Nkagenda nk'abantu nkajya ma par terre. Muri chambrette y'umuntu muri combinaison ya ski. Kuko nta mwa yo kugura imatera yo hasi twadufise. Ari unyakiriye ari jewe ntajya bari hari. Hari umuntu ariko arumviriza akimvira ati combinaison ya ski imeze gute? Combinaison ya ski ni za combinaison batwara muri neige. Kugira batahure. Ni kidudune, ni kintu gikiriye pe. Ushiramwe amaguru n'amaboko ugaca wugara gutya. Defo kiba gise ni chapeau. Ove tukiryamyemo gifisa amamusi ni kugira kiratena n'imbeho. Kandi kwa twari muri hiver umuryamye kwisima imbeho ntiyagushikira. Kandi ivyo vyose naho nabiciyemo. Narifise amahoro atangaje. Kuko narabona neza na neza iyo ndiko ndaje. Navuga ni ibi ni question ya periode. Uko uraca muri yama urikura gareka muri yama bus kugira urondera ubushuhe watubwiye ko ari abaja mu mashengero ari genda hehe iyo hanyuma rero inyuma yaho bice bigenda gute? Inyuma yaho kubera ko kuntu gutembera muri bus narabonye hanze ngo association des femmes battues. Je ndavuga je nzogenda kubabaza numvirize ko batompa ahomba ca ndagenda barambaza urafise inda oya urafise umwana oya uri battu oya wewe ni winjira muri cadre yacu ndabwira nti sininjira yo mugasimva mufuma ndajya ngaho muri biho muzontora hejo barandaba muntu baravuga okay gufise impapuro ziye ndabwira je kurinda kurengeje cyane barandaba narakoresheje quand même je jouais un peu na taille yanje nace nigirisha ikigongwe ukigira kabeba kan yo ungoye naca ndira yuncu narira kuri commande navura hari nka we nakubonye gacanze nta nakuvugisha wabona gutya kandi ntari ko ndarira de vrai erega dodo nubwo nubwenge urira kuri commande yego narira kuri commande vraiment hanyuma rero hama canda baranda bacambira office ma police ariko koko nahise visa ya 1 an tuvuye nga visa baduha yari 1 an acambira basi ko ufise 1 an reka tugoye une semaine turabe entre temps ico dukora barama une semaine hari ahantu heza cane mugabo hahandi wijira avant 18h gusohoka wasaba uruhusha n'imbere y'umuryango ntiwashika hari vraiment très encadré ndahamara 2 semaines muri 2 semaines aturandondera handi hari yindi foyer bazita foyer mugabo y'abakobwa mugabo yabirimwo bose abari muri réinsertion professionnelle abafise problème d'impapuro abafise ingone zose ufise n'aba 115 barahaza des fois hano barahandonderaho nahamaze plus d'un mois maze 1 mois ndahari baca bandonkera centre izo twe tuzita kada nama centre agarero officiel urimwo gushika baguhaye impapuro canke bakwimye bayindondereye bayironka muri ville iri à 1 heure yaho nari 80% yabo baha proposa barahanka ngo ni kure je ndavuga ahandi c'est mieux reka sha niba mahano ndi libre nshobora ku avancer mbone niyonja nshobora no kurondera akazi ko uhari ntushobora kurondera akazi ko ushobora kuhava du jour au lendemain kandi urumva ntubuziyo bagutwara baca bantwara muri iyo ville entre temps ishuri na meze nk'uri hagarika baca bantwara muri iyo ville baca barangira transfert y'ishuri muri iyo ville ni ville yitwa Loave ndagendayo ntara mu yindi mico gikada aho hantu waba niho bakurigiriye transfert y'ishuri wari wagiye wabwira ko umunyeshuri yego mugabo warabaretse kubabwira yuko wabaye urarireka ibiki nibiki sinashobora kubireka kubabwira ko nawe ndarireka ko ishuri ryaramfasha
bacavuga oh n'umunyeshuri yo tumufashe yo n'umunyeshuri bigaca bimfasha urumva ko naguma ndagakorera kugira binyorohere sinashobora kuvuga ngo narihevye oya bari guca bandeka niba ari kundeka mbwa sinari kuba priorité par rapport y'abandi hama candaronka aho hantu karika ka 9 mètres carrés nyene igitanda ca 90 kofise n'akadushe toilette kuri palier musangiye n'abandi udashobora gutekera mu cumba utekera réfectoire gacubana n'abantu bo muri communauté zose usanga ubana n'abantu baba west nk'abasenegalais barafise ama ensemble baturira kuri bo ni ibintu religieux mais bifise ki odeur utakimenyereye umva worira bateka ibintu bipoisson biri fort uharenganye ukumva hamota nyene injya gusa mugabo je nari bien avuga ati kazima ndonse hano ndi tranquille nziko batankuraho ca ndahaguma entre temps ndahamaze nk'isomene baca bampresenta hari abarundi batatu bari bahasanzwe bane bari basanzwe na jewe ncambo wa gatanu bampresenta abarundi mugabo bari abanyeshuri nico gituma umuntu ashitse buraya réussite yawe idependa na compagnie yawe kandi si buraya gusa ni ahantu hose uri je aho ndi ndahashimira abo banyeshuri twahuye ico gihe ko ni isatura abagenzi ni isatura cari kumwe mugabo barambwira Doriane uko biri kose urasubira mu ishuri uko biri kose uraja ku ishuri barabarundi des fois nari soki wanje nkagenda nkimarira nka 2 jours iwabo nkagaruka vraiment c'était twe twabaye ni isatura famille vraiment ni isaha twese twabaye ngo tuvukana ndaguma mu bwo buzima ndagira imana un an irenze ndaronka impapuro mugabo ntwata naronka impapuro kubera ya visa ya un an nari mfise narashobora gukora nkakora tu job ntangura kuba stable ntangura kubona iyo ndiko ndaje hama candaronka impapuro ndose impapuro officiel nari maze nka un an et demi niho naronka impapuro maze nka un an et demi candaronka akazi muri hotel nako nari kuri reception. Wow, ko utabivuga neza uryohewe uravuye kuyerera mu bus uragiye kuri hotel wari ufise ntuze yahe candaronka akazi muri hotel bama contrat indéterminé. Mugabo umuntu akimpa umuntu yayimpaye wowe mu mutwe yarati ko ntazogashobora. Mais comme voilà ces problèmes ya recrutement bacavuga reka tufe kumufata abara hakora en attendant ko turonka wa vrai soit sinzi ko byari question ya racisme sinzi ko yari question ko ndi umuzungu bakore reception bakeneye umuntu ameze neza ntavyo nzi mais tellement navuga ati akazi nganda gakore tellement ndisire yuko kuri reception muri hotel ariko mugurumva wajera ibintu byinshi umuntu atabamenyereye wajera ama stock ya petit déjeuner ugajera aba femme de ménage okwene bakora ama chambre controller ni wabaye femme de ménage ariko imana igushize kuba kuri reception reka ni ikintu kidasanzwe mu bazungu kandi yo cari ikintu kidasanzwe nari sakazi keza nakora amasaha menshi le fait kutagira famille aussi vyaramfashije ko nakora tous les week-ends nari mfise ubuzima bwo gukora gusa nabwo ati nabonye amahera nabwo ati nkore ninda shaka vacances je remplaçais tout le monde donc c'est hôtel zibiri umva twari bane umwe agiye je nko muri août naca nimuka nkaba kuri hotel niho naryama nkirirwa mugana wa salaire hije à la fin du mois warumva ati nakoze warabona valeur ajoutée weekend sinasohoka nasohoka gute ndi ku kazi nari ubuzima bwuko jo gituma sacrifice il faut kuzigira iburaya inzoga ziruzuye amasoha aruzuye ugiye ko ati ngiye muri soirée uzotahira soirée ziraryoshe zijemwo mugabo modernement uvuga ati okay nasohotse naryohewe uzoronka umwanya wo kuryoherwa uzoza bugishika siyo priorité fata priorité uvuga ati mperahe nkoriki hama ndahakora nkihakora ndavuga reka rero nsabe nationalité ko condition ko sa nationalité il faut ko ufise akazi 100% y'abantu bakambwira dore nuzo force nationalité ndavuga kubera iki
ngo ni kare Sihwema ko bari abanyafrika. bari abanyafrika abazungu ntavyo bazi barundi muga bakambwira ni kare nationalité ni 5 ans et la loi ni 5 ans muga muri loi haranze yuko iyo uva muri pays francophone igifaransa ari langue maternelle nturindira wowe urindira ke 2 ans nanje 2 ans wari wayikuye nayikuye mu gusoma le fait ko bose bagumye bambwira ko bidashoboka naciye mvuga reka ngende ndabe ibiri mu mategeko kuko l'information kenshi umuntu arakubwira ngo ntibishoboka pas parce que bidashoboka niyo information azi muga vyose tugira imana turi mu mapeyi ari moderne mu mapeyi vyose biranditse vyose biri tracé wandika ico ushaka ukandika avis ushobora nka avis y'abantu bose donc naciye ngenda ngaho ndabisoma je savais même pas ko Burundi buri considéré igifaransa kiri considéré nka langue maternelle tellement narasomye ndavuga nayo ku Burundi twiga igifaransa cyane reka ngende ndagenda kuri Wikipedia ndaraba nsanga officiellement biranditse langue officielle i Burundi ni Kirundi ni Gifaransa ndafata iyo information ndayimprima ndagenda muri préfecture kubibaza kuko nibo bakira do ndaga je mfise ibi nibi est-ce que ça passe hama ndagenda ndabibaza barambwira urabishobora ndagenda dossier yanje ndayitegura ndagira acte de naissance ndagira ibintu byose bansavye ndagenda deposa barakugisha interview nta nivyo niba ari banambiye ko bagira interview mu gusaba nationalité nanakime narinzi mais comme narakunda kwinteresa ku buzima bw'abantu ikindi kintu nkebura abantu nta kugenda ngo ugume muri communauté yiwanyu gusa kuko kuguma iwanyu bajya bazimwe by'Ibujumbura muzovugana akabare gashashi Bujumbura ntuze yagize iki me nka jewe ndibuka muri nationalité ikintu bakubaza ni filme ya nyuma waravye umu auteur wasomye Hopa français uzi ni kugira wara ko oui tu t'es intégré ou pas ça vyaramfashe ko sinari nabiteguye wabiteguye biroroshe kuko wabiteguye uragenda dusubiremo utwo tuntu bakubajije akantu bakuje bajije utwo tuntu ibintu bakubaza exemple ya film waravye ya nyuma y'u Faransa pas spécialement nubwira barabe ko uja muri cinéma uja ma culture ibintu culturel au fait evy'iwabo bakubaza plat français uyizi gute bayiteka gute je ko nari curieuse n'abazungu bose twatuzinanye baratewe no musi warateye gasanga watetse sombe n'ubugari ukabatumira no bagateka amapla yabo bakagutumira kandi ugasanga biri semblable n'ivyo Burundi ucubabesha nawe utawumetrize ngene babiteka umurazi ko lo plat ari base y'inyama urazi ko plat ari base y'inkoko urazi ko plat ari base y'iki aca yumva ko amwe muzivyo uri kuravuga hama ndagenda ndadepoza muri 6 mois bari bampaye nationalité yanje wow abandi bamara 5 ans abandi barindira 5 ans hamuka depoza hari abagira chance zikaza muri 6 mois hari abagira chance zikaza même avant bagira ni chance y'umuntu urumva we watwaye ivyankenego byo basaba nabitwa dotwaza dossier dakwiye ntibayakira c'est pour tout le monde dossier dakwiye ntibayakira shitse hari ya hanu nakora aho nkino zakazi ko muri hotel ifare yuko ntonda 5h du matin kugurura le matin mugara ntonde 5h du matin ngaca niro trouva soit fata hotel ko nta bus yajayo naca mbawuje gufata taxi ndabiharura ndavuga niyo taxi nzoyiheza entre guillemets nkiro nk'impapuro naciye mfata permis narose Burundi nca ndagenda hariya barayimpindurira bama permis y'abafaransa mugabo je maîtrise sinabigire ntwari buraya ifare ko nimenyereza muga nta muntu numwe narise muri entourage yanje ampa imodoka je naguze imodoka ntazi kwitwara mu Faransa iburaya nguyu Burundi kazi araguze imodoka tubwira ayo makuru rero ingene wabigenjeje iyo modoka ni modoka abayizi abo tubana yitwa Dodi twari twayisirnomye Dodi Dodi two ego twakita ngo ni ka Dodi niko akaduga gatoyi kaka C1 nayiguze ntazi kwitwa mugabo umuntu yese umugenzi azi gutwara yari automatique manuel hama tugenda muri parking turagira ama séance muri parking
hama mu gitondo nico gituma hari abagenzi beza vraiment mugenzi wanje yaraviwiwe akaza le matin 5h du matin yacararana imodoka 5h du matin agaca avyuka afata imodoka akazi wanje hari nka 5 minutes en voiture ngaca nja kuri vola nawe ari impande yanje ngaca nitwara gushika ku kazi wagaca afata imodoka agaca agaca ja à la fac je naca nkora gushika le soir ko nakora toute la journée d'affilée le soir ageze ko nta agaca va muhira kandi akaza kuntora ku kazi je ngaca afata volo umugenzi asanzwe ego umugenzi vraiment tumuramukirize kuri écran tumuramutse tonton Ngabo Pam Channel TV irakuramukije kandi ndagukeje kuri uwo mutima uri udasanzwe kandi umuntu mwiza cyane Imana inze ibiguhezagirire. Au bout d'un mois chanda nirisigaye nijana ku kazi ntari nigera ntwara gushika naho mbareze mu modoka n'ubu uracari kumwe na ka Dodiko Dodi yarahindutse na mukuru wa Dodi araza wow mbegi ntaye gitangaza ego hanyuma uravuye aho hantu ego hamandaronse maze kuronka national candibwira mugabo ifoko niga abagenzi banje baguma bambwira dore ntibageze bandeka vraiment kandi iyo bandeka nari kuryoherwa n'amahera sinasubira kwiga ndabizi nico gituma mvuga ko abagenzi beza bari important barambwira Doriane oya ifoko wiga ndavuga okay ca ndasaba rupture conventionnelle ku kazi ngenda muri système yo gufata amashomage adeko ni baraguhemba kuko iyo ukora urakotiza mugu musi dakoze nabo gaca umva ko nakoze plus de 3 ans nakoze 3 ans baca bamemba 2 ans ndagenda ndagira licence nasubira à zéro ndagira licence muri université bisanzwe mpejeje donc akazi Paris niho naciye ndi mukamvaro wava ngende Paris wow muri entreprise nini ndakora nakora nkabona kubera kwitanga nkabona ivyo umushefu wanje nanje no bishobora nkasanganije ndabimukorera mugabo iyo poste nkabona ko ntazopfa ndayishitse ko ntafise master bikanvexa alors inyuma yo kuronka Dodi ko uramenya imodoka usigaye ura grave mu mantuza mu autoroute igiki cace kibandanya iki cabandanije urumva naciye nsubira mu ishuri ndiga mpejeje amashuri ndo akazi Paris mengeze Paris ndaraba ndabona ko mama afise problème de santé nkabona kumuvuza mu Rwanda canke birago ningorane de toute façon je ndavuga ntoya reka ndamwiyegereze ndamuvuze ndamubona nawe ne kubera yarasigaye muhira ari presque wenyene ntagire nirungu nanje singire nirungu ndo nk'umuntu w'umuryango turi kumwe ce ndamuzana mama wow ego muri 2016 wow mama maze nka 1 an niho nagira umubebe nkongera nka decida guhagarika akazi kandi gusubira ku ishuri guhagarika akazi Paris ego uravuga kubera wa muntu avuga ati jewe akakubara agasuzuguro umuntu akora uyu mushefu wanje yari umuzungu cyane yari umuzungu ati akora ivyo nshoboye kubera iki noshaka valeur ajoutée machine fils wow au fait je nari mu assistant de gestion ça veut dire ni ukora ibintu byose umushefu aja gupresenta gusa je nkavuga none gupresenta ibintu utakoze gasanga nari no mu nama ngo mbega ngo ikivyaciye bigenda gute ndavuga bya bintu nopfuma ndavyigirira me nari nzi ko étant umwirabure ntagira diplôme ikwiye hariho poste ntazigira n'accéder ko iyo poste ntayigiye ko sariyo salaire kugira ndayishikane ça va me prendre 10 ans encore ndavuga ntoya non c'est mon bébé quand nsubire ku ishuri 80% y'abantu nta numwe yigeze nshigikira bari ishuri n'umwana ushaka iki amashuri yashaka mwiki ndavuga ati chacun ni vision yiwe je sindahetse ndafise iyo ndiko ndaje chacun ni vision yiwe ndasubira mu ishuri ndiga ndaronka diplôme ya finance entre temps subiye inyuma ku mashuri nuko je navuye I Burundi nize électronique wow muga bibura nize finance ntimukagira ubwo byose birashoboka ni question ya vision y'ukwiga ni question ya choix ukundiki
electronique nayo nayize kubera hari hagezweho ETS bose bakubwira genda wiga ETS ndayiga mais c'était pas nibaza ko ntatabana n'ibyo ndiko ndiga ngeze hariya ndakunda ibintu administrative ndakunda ibintu byo logistique ndakunda ibintu vya analyse cyane kandi le fait ko ndabikunda ndabishoboye ndibuka nasubiye mu ishure muri master kubera master bagira recherche nyinshi cyane nararyama 3h du matin fils mon bébé kandi mvyuka nsubira ku ishure ndepoza umwana muri crèche 7h30 hama nkaja ku ishure kugira nshike 8h30 kandi nkumva ndamahoro kuko ni choix yanje c'est obligation bamaye nta numwe yigeze anja kubutwe cyo najamwo cose icamfashije yari choix yanje nta muvi yari inyuma yanje nta bose narababwira nshaka kugira ibi unsutenya kansutena tansutenye avuga nta kibazo je comprends choix yawe kuko umwe wese afise ama peur yiwe ushobora gushavura umuntu ngo ntiyagushigikiye oya c'est pas grave kandi subwana bubi atagushigikiye nuko bitahura abantu twakuze kumwe abantu tubona ibintu kumwe nibura ni washikayo ukabona umuntu ngo namubwiye ngo ntiyafashije est-ce que zibura zize est-ce que ngorane wewe peut-être afise irusta iwawe donc niyagufashe parce que kuri wabona umengo yashafise izindi solution fumu umwegera umubwira ati OK je nshaka kumfasha iki akubwiye ati naco nshoboye none umpanuye iki prends les conseils ugurukira abantu mubabarira ati bingoreye aha donc ndasubira mu ishuri master ya ndayironka muri même entreprise narimwo baca ama poste nashaka ndayikora ndahindura ama poste ama professionnellement ndagira ahantu ndavuga ati OK narakoze poste ya management j'ai pas aimé ubwa mbere narayishaka mais j'ai pas aimé ni stress nyinshi ndavuga oya reka mpindure ndahindura mu nyuma ndagira kuri poste ndavuga ati OK comme nashaka poste ya management aho ngeze na salaire ngezeko sinzoharenga ndoza ndaronka augmentation y'udu pourcentage gusa mbwa sinzoharenga mfata décision de travailler sur mon compte ndakria entreprise yanje mu créer entreprise yanje rero abantu baratinya bakavuga kubera ari ma sécurité bugifise nta ma congé payé ufise ndavye sécurité sociale byose ufite ndavyirihira uganya plus mu gukirihira ibintu bimwe bimwe ndavuga jewe gestion ndayizi donc kubera iki ivyo umu employeur andihira ntashobora kuyorganiza nkavyirihira jewe hama cangenda ndakaya entreprise yanje ubundi muri poste ahantu muri grande entreprise y'ibintu vya gaz uza nka ntuza yiwawe entreprise yawe uje gutanga amantuza ama service aho hantu ego wow mbega intahe iryoshe de la galère à la réussite ego mwoshobora kwibaza yuko Dodo ari imbere yanje uno munsi asa nk'uko asa afise nationalité y'abafaransa ndi kumwe n'umurundi kazi ndi kumwe n'umufaransa kazi entre temps mukwibaza ko ibyo bintu yaciyemo ari kubishikako nakaye kajambo bubwira umujene no musaye kwa turaba canke umuntu wese atari bon agiye hariya muri ajya mahanga mbega Dodo afise imigambi yahe mbega ni Dodo kandi afise projet nyinshi je projet yanje à long terme ngutaha kubera iki kuko novuga yuko hariya narakoze ivyo neza gukora numva ubu ibikurikirano za kubikorera ibujumbura no za kubikorera i Burundi hari ama projet menshi umuntu ashobora gushira en place hari ama projet menshi ndiko ndakora yoshobora gutuma natwe dutera imbere ndume twirukira kugenda handi kuba jeune bifuza kugenda naba ba jeune bariko barondera amashuri abajene kino basaba mugende muga mufise objectif mugende muvuga ngiye kwishuri hariya nta uzo gucunga amakuru yo muri amfitura yazi ushobora kudatonda na rimwe mugumenye yuko uyobewe 2 fois nta titre de séjour ushobora usubira kuronka gace wiro trouva uriko uragorana uriko urababara urabuzi yukwigwa non décision yose umuntu afata ifise conséquences derrière. Donc décision y'ukutaja mu ishuri, décision y'ukuvuga ngo reka nce nkora job nibagire kwiga, reka choix zose zifise conséquences. Nta kintu na kimwe uzokora après nikikugarukeko.
ugeze hariya ne te compare pas ntiwikompare n'abandi ntituva mu mafamiye amwe hariho bamwe aza afise papa mama arungika un budget turema kugira umwana abeho hari wundi avuga ati ngira nige mfise moitié ya budget hari habaza baje gusurviva nkuko je na survivre ndabankuraja sindababwira mu bihebe non vas-y hariho umwe wese afise ingorane ziwe bateza kwiyokupa abo bavukana canke abavyeyi babo nimwikompare genda nimba uvuye nga wambaye polo nturi obligé gushika hariya ngo ugume wambaye polo originale hariya ni 100 € agapira est-ce que ugishika hariya ugitangura ubuzima urakeneye kwambara polo ninda azoyibona kuri komando hejuru nta numwe azoyibona muji Bujumbura abantu bakiri ngaha ntimukabona abantu ngiyo tuje muri vacances ngo nuko dufise amahera menshi ntihakujya wofashe ukavuga ati ndagiye Dubai ngiye gutembera Dubai ntutegura amahera ntufata quelques mois même umwaka uri kurategura budget yawe urayitegura aho mukagenda kamwe Dubai niba kubwira ati jya mall imeze gutya urajayo niba kubwira tugende muri desert urajayo ko nivyo wagiye kuraba natwe turi ngaha tuza dufise budget utubonye turi muri karaoke nuko tuyikumbuye kandi mugana amahera twateguye agenewe ico kintu ni turiko dukura muri twakuye muri épargne mugani twakuye muri mu macharge dufise kuko inzu tuguma tuyiriha hari abana bazoguma biga ubuzima burabandanya ntimwikompare n'abantu baje ngaha ngo kubera umudiaspora manuye bouteille ya champagne ngo nandi ndamanura bouteille ya champagne yimanure nimba uyishoboye yimanure kandi Imana ikugirire neza yimanure mais ne te compare pas urashitse hari uraronsa amahera OK Imana yakugiriye neza wayaronse wayabonye c'est quoi le projet kubera iki abantu je na choisishe kuza gukorera i Burundi ama projet amwamwe nimba ufise 5000 € iburaya avec 5000 € uzokora iki ube muri Canada ube muri États-Unis ube he uzokora iki 5000 € mugabo ngaha urusho kuza avec 5000 € si menshi naho ugura gatara ruguru naho ugura iki ejo kazogakoresha ikindi kintu na hari ibintu vyinshi ushobora gukora buhoro umunsi waje ukabigurishiriza rimwe ukagira projet ikwiye donc abantu nimukoresha imitwe yanyu Imana yatugiriye neza iduha ubwenge twiyumvire kure abagiye Buraya bavuga ati nje kurondera iki n'abazungu kaje si wacu bashage baguha nationalité 10 si wacu kandi naho hezagirirwayo a moment donné twasize imiryango ngaha naho utovuga ati jereka ndabikore teza imbere abasigaye uwo muvukana kanakore bizotuma atazara kurindira turemwa hewe ndungikira 100 €, hewe septembre irageze mpamahera y'ishuri. Moi j'ai fait le choix, twese ntidushobora kuja mu biro tubiburaya tubi Burundi, ibiro ntibushobora kudukwira twese. Hari abaza kuri terrain, hari abazokora ubuzi, hari abazoba ba president, hari abazoba ba ministre, hari abazoba femme de ménage. Imana afe métier zose zira kandi nta métier igayitse ihari. Gusa amahera ukura muvuga ati aya ndayakoresha gute? Peu importe aho uri buraya, uri Burundi amahera akora kumwe. Voilà, ncico no babwira aba jeune, hari akadovize ngenderako ndakunda kuvuga ati naho woba uri umufemme de ménage, soit excellent mu byo ukora. Naho kajambo noherezako. Wow! Dodo, turiko turaja mu gice ca nyuma cyo gusoza kino kiganiro c'inkora mutima. Jewe ari amajambo mbwiye akomeye angumye ku mutima, niho genda utabwiye abakunzi banje, abakunzi b'ikiganiro cyo kukayi, abakunzi ba Pam Channel TV, kuko n'abantu magaciro cane babandi bagira ama like, babandi bagira ama commentaire, babandi bagira ama partage, batabona vendredi ikiganiro kitagiye ko banyandikira ama message, urumva ko badufise ku mutima, nanje abanda baha agaciro. Ntiwogenda rero utabandamukirije ubambwiriye nabo akajambo. Murakoze ku banywanyi bose abantu basuiva Pamel Channel TV, nukuri
agira ibiganiro biryoshye cyane, mutumira abandi autour de vous, abaza kubona iyi émission mwiyaboneshe muze muramusuiva, ama collaboration menshi agira. Je compte sur vous, abari mu Bufaransa, je compte sur vous, abantu bose vraiment mu commenter, nihamenye ukungene yevolua, nihamenya ico mwifuza, abafise ama proposition y'ama sujet, n'hésite pas. N'umuntu mwiza cyane, abamuzi personnellement, ndafise chance ko ndamuzi personnellement, n'umuntu extraordinaire. Nibaza ko benshi batabizi, Pam aragira ama publicité meza cyane kandi ku biciro vyiza cyane, akakugirira package yose, akagufasha ku bintu vyinshi sans te faire payer, akagukonseya, akakugirira ikintu kumva vraiment ko umutima wawe unezerewe. Ntimwezite abantu muri kumugira ama projet mu muhamagare, azoba konseya, azoba hafi, publier ibintu ama activité yanyu dushobore gutera imbere twese. En tout cas n'umuntu mwiza cyane, nibaza ko atamuntu numwe azoba déçu n'akazi kiwe. Dodo tugushimire rero kuba waduhaye umwanya wawe munini, asigaje igihe gito ngahanye. Tugushimire ko Pam Channel TV waje wemeye kuza gutanga intahe yawe igitangaza, kandi twizere ko iza gufasha abantu benshi nkuko basavye. Abaza gufashwa n'iyi ntahe bagire commentaire yanyu turayikunda, like yanyu itwereka babandi badakunda kuvuga mugabo bakaryoherwa n'ikiganiro, ugire like yawe iratwereka yuko tu as passé wakunze mugabo c'est pas dans tes habitudes yo kuvuga mugabo ugira ka like, mumenye ko kankora ku mutima. Hanyuma turabakunda cyane, nizere ko Dodo ndagushimire cyane, merci pour tout. Twizere yuko umunsi natwe twagiye amahigo yo kuza mu Faransa karibu cyane, uzotutembereza muri Dodiko. Dodi yarakuze, yaravuye muri Dodi hacaza Dodine, hacaza Dodiko. Nibaza kugeze kuri Dodiko. Ego ni Dodi. Ariko arumva infobeko y'abarundi kazi ngira babyumvise. Jewe nzeza gutembera mu Faransa muri Dodiko, kandi aziko Dodo azonyakira neza cyane. Karibu cyane. Ntuzomere nk'abandi baca biruka twumvise. Oya. Ntuzokwiruka. Iyo reputation ntayo mfise urabazi. Bakunzi bo kukayi anyemereye mwese mubibona yuko nitwagirirwa amahigo n'ubuntu bwo gushika hariya atazokwiruka. Yirukanaho. Ikiganiro ciramvuye. Aho niho tugarukarije ikiganiro cacu. Turabakunda cyane. Na vendredi. Peace and love. Peace and love.